Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese hakurikiye imboneshakure ya Hejuru TV aherereye. Imboneshakure ya Hejuru TV bagezaho amakuru mu bisata bigiye bitandukanye harimwo politike, harimwo hagati y'akazina muntu, harimwo umutekano, hari ibivugwa mu kibano, hari ibivugwa mu butungane, hari ibiba bitangazwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu, tutibagiye kandi n'ayandi majambo ashikirizwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo. Twabagiye kandi n'ayandi makuru tubagezaho twifashishije amasoko yacu dufise irya nino. N'umwanya rero wayagezweho kuri uyu munsi turi kuwa gatanu ku itariki ya 19 Mukakaro 2024, tukaba tubazaniye amakuru rero arabana n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Reka rero imbere yuko tubagezaho ingingo nkuru tuza kwibandako, tubaramutse mwebwe mudugurikiye muri Bujumbura, mwe muri mu bice bitandukanye mu gisagara ca Gitega, mwe muri mu zindi ntara zigiye zitandukanye mu gihugu c'u Burundi, mwe muri mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, namwe bari ku migabane ya kure. Turabakengurukiye cyane ko mudahwema kumviriza no gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure. Mu gisagara ca Bujumbura ibintu vyayangaye, grenade ubu bare buri gusha, ndetse ibyo Bob Rugurika yatangaje byoba biriko biraba. Kuri uyu mugoroba rero niho hagezweho inkuru itangaje kandi inababaje. Hari akabari rero mu Kinama ko bagahejeje guturirwa, ndetse i Bujumbura amasasu n'amagrenade bikaba vyatowe, mukaza kubikurikira. Bob Rugurika rero agasigura ko leta ya CNDD-FDD ngo ntiyananiwe kubaka ikibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura kubera kubura uburyo, ndetse umunyamakuru arongoye radio RPA kubwiwe ngo abategetsi ba CNDD-FDD hoba hari ivyo batekereye mu kibanza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura, ndetse ngo ingendo yo kwemera ibintazi bakaba barabigize umugenzo, ngo umwanya n'umwanya rero ngo igisagara ca Bujumbura ngo kirashobora gushikirwa n'amabi ateye ubwoba. Ivyo rero akaba abishikiritsa, ndetse biza bikurikira n'izo nkuru z'amagrenade ariko aterwa ndetse anatorwa mu gisagara ca Bujumbura muri iyi minsi, dore ko rero ngo ubutegetsi rimwe na rimwe ngo bugenda bubenyegeza, ariko kandi hakaba hariko haraba n'irementanya ngo ry'ibitero bishobora kuba nk'uko n'ubundi vyabaye mu kwezi kwa kane hamwe n'ukwa gatanu. Byose rero tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye, murumviriza icako kabare koba akaturiwe, mumenye rero uko vyagenze, ndetse n'ivy'amasasu hamwe n'amagrenade vyatowe muri komine Kabezi ya Bujumbura navyo mukurikire ivyayo. Ni muri aya makuru ku buryo burambuye, ni mu masegonde makeya ari imbere. Turabasaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Turabahaye kaze. Nonaha inkuru igezweho muri aka kanya nuko hari akabare kari mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura ko bagahejeje gusha. Hadutse umuriro rero, ndetse abantu bari barimwo bose bariruka barahunga, ndetse inkuru ihari nuko ari akabare kitwa Bare Nueva kari Murantunge, ni Bare Nueva Visita kari mu Kinama. Hadutse rero uwo muriro. Ivyo rero bikaza bikurikiye vyabaye mu gisagara ca Bujumbura na komine Kabezi uyu musi. Ibisasu ntezwantoke bibiri, ubwo ni grenade, ibikono vy'amasasu 15 bimwe vyuzuye, hamwe n'amasasu 200 y'inkozo mu bwoko bwa FM Fale na AK-47 hamwe n'insinga z'umuyaga nkuba n'ivyo vyatowe mw'ijoro ryo kuri wa 17 Mukakaro ku mutumba Ramba mu komine Kabezi intara ya Bujumbura. Nkuko rero bivugwa na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje byo bujejwe harimwo umutekano, nguko vyagenze ku mwana yari yitaye yubutse impande z'inzira ku gaseke gateretseho, maze agira urusako rwo kuraba ibikarimwo, niko gusanga harimwo ivyo birwanisha, maze aca yiruka guhamagara se wiwe azwi ku izina rya Berkimas Muhumbure, we se w'uwo mwana, maze kuhashika rero akabibona, ndetse yashiye ahamagara abajejwe intwaro nabo bahamagara abajejwe umutekano harimwo n'igipolisi. Kubijanye no kumenya boba yarabishize muri ico kibanza mu ntumbero vyoba bigamije, wavugira ubushikiranganje avuga ko igipolisi kiriko kiragira amatohoza, ariko kandi twanabagejeje ko Bob Rugurika ubwiwe yatangaje ko mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bigiye bitandukanye hoba haratezwe amagrenade ndetse n'ibisasu. Umuyobozi mukuru w'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu Bob Rugurika, kabana mumenyesha amakuru akurikirane hafi bijanye n'ubuzima bw'igihugu, uvuga
afise amakuru yizewe ko hahoze isoko nkuru ya Bujumbura hoba hariyo ibikoko canke amasato biterekwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Kubwiwe akavuga ko leta itari kubura amahera yo kubaka irya soko ahubwo nubwo ko bazi ivyo bahakoreye. Ibi rero akaba yarabivuganiye no mw'ijambo nirigwawe ikiganiro gitangazwa ndetse kikanaremeshwa na Ines Gakiza kuri Radio RPA. Mugihe rero Bob Rugurika ari umuturire. Bob Rugurika rero akaba yaramenyesheje ko leta ya CNDD-FDD itabuze uburyo bwo kubaka iyo soko nkuru ya Bujumbura ahubwo abategetsi ba CNDD-FDD ngo bafise ibikoko batekereye hariya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bob Rugurika akaba yaragize ati uko umwaka utashe ntihabura umushikiranganji canke umushikiranganji wa mbere avuga ko hahoze isoko nkuru ya Bujumbura ngo tugiye kubaka isoko nini ya kijambere ngo y'amagorofa 12 ifise ububiko canke parking. Nibaza ko nari umusazi muvyibuka ngo kubera njewe mfise amakuru y'igituma batubiriye iryo soko kandi ntagira amakuru y'ibintu biri muri kiriya kibanza. Amasato ibikoko bitagira ubwoko biri harya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura, niko Bob Rugurika yatangaje. Akaba yarabandanije agira ati naravuze nti iyi leta ya CNDD-FDD jewe bazonyita umusazi, ibi bintu nivyaba mu mwaka uza nivyaba mu myaka 2. Naranavuze nti imbere yuko biyumvira kubaka hahoze isoko nkuru ya Bujumbura babanze basi barungike abakozi ba meri bakure imicafu muri kiriya kibanza. Isoko nkuru ya Bujumbura rero ikaba yaraturiwe igenekezo rya 27/0/2013. Isoko rero yari ifitiye akamaro kanini abanyagihugu n'abenegihugu gushikana n'ubu imyaka 11 ikaba iheze ivyo kubaka biri mu majambo gusa ariko nta bikorwa bigaragara. Iyo niyo nkuru rero twari tubafitiye ku birabana n'umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Murumviriza akabare gahejeje gusha ndetse n'inkoho hamwe n'ibisasu ntezwantoke bibiri vyoba vyatowe mu Kabezi. Reka rero tubandanirize i Kayanza ariko haravugwayo inkuru y'agahomerabunwa. Muti vyifashe gute? Nagamaramaza imisi 6 irakwiye ngo turi mu modoka kuva i Bujumbura tutararenga mu Kayanza kandi twarisha amafaranga imbere. Inzara n'inyota n'ivyumviro bitandukanye. Hari abiyunguruza hakoreshejwe amajansi amwamwe mu miduga iva mu Burundi ija mu bindi bihugu. Imyidogo niyibaranga nk'uko rero babitangaza, bavyigana kuko no ku mugoroba kuri uyu wa gatanu aho bari bicaye bifumbereje aho bita kw'ibariyeri mu gisagara ca Kayanza, bavuze ko kuva ku munsi w'Imana ariho imodoka ya Agence Farigo yahaguruka ivuye mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bagenzi rero bagiye kwiga mu bihugu vya Kenya na Uganda, abandi bagiye mu bikorwa byabo bitandukanye, ariko gushika nubwo batararengana mu Kayanza. Imisi 5 rero ikabiheze. Bamwe n'abandi muri izo ngenzi bakavuga ko agence zimwe zimwe ziharanira kubona inoti ntibite ubuzima bwa muntu. Bakaba bavuga ko kuva imodoka itanguye kwa ngaguruka bagumye batabaza ngo haboneke iyindi yamara gushika n'ubu ntayo barabonije kugombora iyo irwaye. Izo ngenzi rero ziribazaho ko hamwe n'igihe bazoshikira iyo bajana rirya n'udufaranga bo kwifashisha twabahereye ko barara kwibarabara atana imiryango bahafise. Bakaba basaba intwaro n'abaserukira amajanse kuza barafashanya kugira ngo ingenzi zoroherwe. Ikindi ngo nuko abantu baba 100 bari muri iyo ngendeshwa bariye amafaranga mu majanse atandukanye harimo Farigo na Platinum, harimo abigeme n'abahungu bose bararana mw'iyo modoka batazi ryari bazoshika. Nubwo biruko rero izo ngenzi barashima ko abenegihugu mu Kayanza bakirana ariko bagasaba ko babakirana yompi, ariko bagasaba ko mu gihe batoronka iyindi modoka intwaro nayo yafasha kugira ngo inzara ntizobagirire nabi nkuko rero babitangaza. Tubandanirize ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi ku ishingurwa ry'ibisigarira vy'uwahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Igisigara c'uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya caratangukanwe ku wa 2 ndetse ku munsi w'ejo ikaba vyarashinguwe. Ntiyakiriwe nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu kandi nta bategetsi bamwakiriye ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko vyabaye ku yasubiriye Colonel Jean Baptiste Bagaza yapfiriye mu Bubiligi muri 2016. Abiwe bakaba barahisemwo kugira urubanza rw'umuryango amaziko yiwe. Pierre Buyoya rero ntiyavugirijwe impundu nk'izo yavugirijwe akiri muzima. N'umurongo w'imodokari zigiye ku maziko yiwe wafashe ibarabara ry'igihugu nomero 7 zica mw'ijenda zerekeza kw'ibanga rinini ry'umuryango mw'itongo ry'umuryango riri mu Rutovu ikomine yiwe y'amavukiro mu ntara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Abantu bake bahari kubw'amasoko y'iyo nkuru
bari bahari kubw'amasoko y'iyo nkuru. Yapfuye rero ku myaka 71 ahitanwe na COVID-19 muri Kigarama 2020. Ikiziga ca Major Pierre Buyoya cari muri Mali ku birometero vyinshi uvuye mu Burundi. Igihugu rero yabamwe nk'umutegetsi mukuru aserukira ubumwe bwa Afurika muri Mali na Sahel, yazanywe n'indege y'ishirahamwe Ethiopian Airlines. Ikiziga ciwe rero cashitse i Bujumbura kuri uyu wa kabiri, kumuryango wiwe ngo nta bategetsi bari bahari ku kibuga c'indege kuko cari igikorwa catunganijwe n'umuryango, ariko indongozi z'u Burundi zarafashe ingingo zose zijanye n'intwaro n'umutekano. Ni kumwe rero mu muryango we yabwiye ico kinyamakuru SOS Media Burundi ku wa gatatu mu gitondo. Yabaye imyaka 4 y'ibiganiro no kwihana kugira ngo rero hashikwe ko ico gikorwa gishimwa n'abo umuryango wiwe, cane ko yari yahambwe by'agateganyo mu ntumbero yo kubahiriza ivyifuzo vya nyuma vy'uwo muhisi. Mu muryango rero nasavye uraronka ko ku ndongozi z'u Burundi uruhusha rwo gutahukana no gusubira guhamba ikiziga mu gihugu c'amavukiro, bikaba bivugwa na bamwe mu muryango wiwe. Nubwo rero atacubahiro kibereye umukuru w'igihugu camuhawe, umuryango wa Buyoya urafise ico wishimira. Umuryango wa Buyoya rero ngo urashimira cane umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'izindi ndongozi z'u Burundi zafashije kugira ngo ubushake bw'umuhisi uko yovuga mu gihugu ciwe c'amavukiro kije mu ngiro. Umuryango rero uzokwamushima ibihe vyose indongozi za Mali n'abanyamali nyene kuba barakiriye bararera umukuru w'igihugu nk'uwabo akiri muzima n'igihe rero yari yapfuye. Niko umuryango rero wanditse mw'itangazo c'umugambwe Prona wa Buyoya ushikiriza. Prona rero uwo mugambwe wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya yararongoye imyaka ishika 10 kandi yanarongoye igihugu ava muri urashima nawe nyene. Kubwa Olivier Nkurunziza n'umukuru w'uwo mugambwe ngo hagucererwa wosiba. Yagize ati vy'ukuri n'umunezero kuri twebwe kuko yari yafubwe kuri yabiwe, kure y'umuryango wiwe n'ababanyi biwe bataronse akaryo ko kumusezera nk'umukuru w'igihugu. Niko rero yashikirije akongera hagira ati ari iteka kuko afubwe mu gihugu c'amavukiro ku gushimira abarundi yarongoye. Major Buyoya rero akaba yaratanguye kugira imigenderanire mibi na leta y'u Burundi muri 2015 nyuma yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Bitangazwa abo ba Petero ko ari babiri batari bacana uwaka bose bapfuye mu mwaka umwe wa 2020. Pierre Nkurunziza ndetse na Pierre Buyoya bose bakaba barapfuye mu gihe COVID-19 ariko iravugwa mu bice bitandukanye vy'isi. Haciye haduka dosiye y'iganagurwa ry'uwakoreye mu ngata Buyoya Mirikero Ndadaye. Buyoya rero yakaba acira urubanzwa muri Gitugutu 2020 weco kimwe n'ubundi murwi abasivile n'abasirikare bari bamwengereye bagirizwa iganagurwa rya Ndadaye muri 1993. Umukuru w'igihugu wa mbere n'umuhutu yatowe. Mugambwe Prona rero ukabona ko kudahuza mu vya politike bidahanagura mu bukebuke ivyo Majoro yakoze. Yategerezwa rero guhabwa icubahiro c'umukuru w'igihugu ko yaragikoreye. Niwe dukesha imigambwe myinshi ngo bumwe bw'abarundi, garukanwa ry'amahoro n'umutekano kuba amasezerano ya Arusha, hagarikwa ry'intambara n'umugambwe CNDD-FDD waboneyeho gushinga imizi. Niko rero bisigurwa na Olivier Nkurunziza. Akabandanya agira ati barashobora kureka kumuha icubahiro ariko ivyo yakoze biravuga gusumba kandi ntibihakanwa. Ntawe uzoharira ngo yabaye umukuru w'igihugu na kizigenza mu ntwaramiheto. Takonwa ry'ibisigarira vyo nuko ryatevye ngo rafise insiguro nyinshi kubw'uwo mugambwe Prona kuko ngo ni igikorwa cerekana ubumwe ngo gusubiza hamwe no kwihangana. Turashimira leta n'umukuru w'igihugu yavyemeye. Urunganwe rwa kazoza uruzoha icubahiro intatemwa yiwe canke bubaka icibutso ciwe kitazokwibagirwa. Prona rero izokwama yibuka Buyoya nk'umukozi w'umwete. Niko rero bashikirije. Reka tubakengurukire banywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure. Tuzosubire masaha ari imbere mu makuru n'ibiganiro tuzobandanya kubagezaho. Twabategurira arabana n'umutekano muri uyu mugoroba. Imana ibahezagire.